donc intwaro yawe irangwa n'uguhunyanga agateka ka muntu n'amategeko, guhunyanga amategeko ibona nk'ubone, guhunyanga ibizwa shingiro akagagazo, ivyo nivyo bibaranga. Kandi naho ugerageza guhanura ntibakubwiriza ucuba umwasi. Twebwe twagerageje guhanura nk'uko nabivuze, baciye batwiruka ko turabahisa turahunga bakiza amagara. Urabona bamaze gukora ibibi byinshi, ibibi mu butunzi, ibibi nyene mu guhunyanga agateka ka muntu, babandanye babikora ko bagira bati twarakoze ibibi byinshi, twarasahuye igihugu, twaranyonyeje igega cy'igihugu, twarishe, twarakubaguye abantu, turabanyurutsa. None hamwe naho twohindura tukumva impanuro abandi baduha, nta kigomwe boduha ntiboca baduhereza mu minyororo. N'ahandi ho ndetse ndabugarika kiri mushikiranganje wa mbere yarigeze kugirisha inama abakozi biwe, aranavuga ati tutahinduye ingendo, ati umunsi w'abanyagihugu muzobona batwadukamwe batwakira izi ntungurutso badute hanze, kandi ati ntituzobashobora. Mwaramutse. Muri video umushinga ntahere na Nyangoma aravuga ku mpamvu CNDD FDD ikomeza ikora amafuti y'agayono n'agatakazi na muntu biba ubutunzi bw'igihugu, akanavuga n'ingaruka mbi ivyo bitera, akongera agatanga ico yibaza ko gishobora kuba umuti w'ibibazo biri mu Burundi. Twibukanye ko Ronald Nyangoma ariwe mu bisanzwe yashinze umugambwe CNDD FDD, awurongora imyaka itari mike imbere yuko bamukura. Twibukanye kandi ko ari mu bantu novuga bari bize, mu bantu bari ku rugamba. Hanyuma inyuma CNDD FDD maze kugifata biboneka yuko abize batabakeneye, abantu b'incabwenge batabakeneye, baca barabakwita imijugujugu baragenda. Harimwo Ronald Nyangoma, harimwo Pio Ntavyo, hanyuma harimwo na nujya muntu yitwa Rufyikiri Gervais canke Gervais Rufyikiri. Gervais Rufyikiri na Pio Ntavyo hanyuma neza ko baciye bigira mu vyabo vya politike barabiheba, niko ndavyibaza ko simeraze kumva bavuga, ariko Ronald Nyangoma ndumva yarabikomeje. Reka rero tumumvirize, ariko ahanine aravuga ku bintu numvise nyamukuru kumbure kenshi tukunze kuyumvira. Icambere nk'ico yavuze bijanye nuko CNDD FDD idahanurwa, ko bagerageje kubahanura kuva mu ntango, uhanuye bagaca bamwirukako. Ivyo vyaribonekeje na cyane cyane imbere y'ibihumbi 2015 igihe bariko bahanura Nkurunziza ko atokwitoza irya gatatu, ko vyari gutuma bitera akajagari mu gihugu, ariko n'imbere yaho bironekeza ko bagume bahanura. Ikindi yongeye ko kandi nize no kumva undi muntu yavuze ngo icatumye Nkurunziza ashaka kwitoza, ngo yatinya yuko yoca yiruka ajanwa irahe, ngo kubera ngo hari ivyaha bari bamaze kwegeranya bamushinja. Sinzi rero ko yafata ko azoguma ku butegetsi bwazapfuye, bo vyarashobotse. Ariko yavuze nawe nyene ko hari abantu ngaho bakoze ivyaha vyinshi, vyaba ivyaha vy'agatekazi na muntu n'ivyaha vyo kunyuruza ubutunzi, bakavuga ati twavuye boca dukurikirana mu butungane, nta kundi no kwemera tugafira ku rugamba canke tugafira ku ntebe. Ivyo navyo yabishitse ko. Sinoreka tumumvirize. Bo kimwe kindi chance bipranye mu ngaruka mbi yavuze ko ngo hari abadoktora ashika amajana bari mu Faransa gusa. Urando ko kuntu Burundi hata abantu babaganga umuntu afise mu bisanzwe OMS irafise igitigiri cy'abadoktora bataza kubaho kuri buri bantu igihumbi nk'akarorero. I Burundi turi kure gose, kuba no muntu witwa umudoktora umengana umuzi wibuye. Mu bihugu bizima usanga n'imiburiburi ushobora gutambuka ukabona umudoktor umwe canke babiri utambutse walking distance. Iyo tuvuze walking distance ino umuntu havuze ahantu utambuka iminota irenga 20 ukabashitsa ahantu hari umudoktor umwe canke babiri. Ariko mu ndona yuko ushobora kugenda umunsi wose utarashikira umudoktor, kandi kugira ngo umuntu ugasanga baragoye meme umudoktor generaliste. Izo ni ingaruka mbi zuko atamuntu ashaka kuza gukora mu Burundi, zuko n'ubutunzi butifashe nabi no washaka kuhakora umushahara utomukwira. Ariko reka twumvirize Ronald Nyangoma, hanyuma mu nyuma ndaja kumviriza ko hari ico nakindi nasamyemo. Turasubira. Agomba kubabaza, mu Burundi harabaye ibintu bitari bikenya, bagarutse ku mugambi Safisha, baraza kwitwa ry'ababikira, haravurwa abapfunzwe batotejwe n'uwo ariwe n'umesha makuru afunzwe. Ndiko ndavuga mu bijanye novuga n'agateka kazi na muntu. Mwebwe nka Nyangoma muri hanze mwarahunze, mwebwe iyi nyifato y'urutavana ko mu bijanye n'agateka kazi na muntu kuri mwebwe biva kuki?
icyo biva ko ni intwaro nuko intwaro iri ubu mu Burundi ni intwaro irongowe n'abantu badahanurwa bavuga bavuga mu Burundi bati nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba ibi byose twarabigerageje kubidoma ku rutoki amashirahamwe ahandi agateka ka muntu yarabidomye ku rutoke kuko kuva bagitangura bapfuye gushikira ubutegetsi baciye batangura guhunyanga agateka ka muntu bavuze nyine bakoze irementanya burya amakudeta mu mwaka w'2006 mwabumvise nyine baterekwe imindi migambwe barugaye iyindi migambwe uwo barayifuse batavuze mu matora aheruka nta matora yigeze asubira kuba nyuma y'2005 agateka ka muntu rero bagahonyanze kugica mu bisanzwe bavuga bati uburyo bwosha buratagata bo katagase ku nda zabo gusa barafunza abantu barica baranyuruza abafunze umengo barashika 11 abari mu munyororo bafungiwe bya politiki cyangwa atana dossier bariko byagiye kunyuka rero cyane bihereye nyuma y'amatora y'2010 murazi ko bayivye cyane gose amatora yo mu mwaka w'2010 bajya bari batsinzwe naho nyene hanyuma barishira ku butegetsi ku nguvu niho mwarabugenda bahonyanga amasezerano yo arasha mwabivuze bayagwije n'ubusa ariko yari semo y'ukunywanisha abarundi gukomeza ubumwe hagati y'abarundi bayagwije n'ubusa na sentare mpuzabihugu yo mu seruko yo muri Arusha yaraciye urubanza irerekana yuko aribo bari mu makosa ariko urabona ntacyo bibabwira donc intwaro yawe irangwa n'uguhunyanga agateka ka muntu n'amategeko guhunyanga amategeko ibona nk'ubone guhunyanga ibizwa shingiro akagagazo ivyo nivyo bibaranga kandi naho ugerageza guhanura ntibakumviriza ucuba umwasi twebwe twagerageje guhanura kuko nabivuze baciye batwiruka ko turabahisa turahunga bakiza amagara nuko twabigenjeje igihe nk'uko Patrick yabivuze hari impunzi zirenga 300,000 kandi n'ubu abantu babandanya bahunga umutekano muke bakabandi abandi bahunga kubera ndetse ntakazi kubera ubushomeri bwiraye mu Burundi ko abatoza ayo mashuri twanye tuvuga bose ntakazi baronka abaganga twamye tuvuga byo kugurana nabo dusigaranye bariko baherera hanze biravuga ko mu France ari abaganga barenga 600 b'abarundi kandi b'incabwenge abo bonyene bari mu gihugu burangura ibintu byinshi bijanye no guteza imbere amagara y'abanyagihugu agateka rero ka muntu karabimwanze mu kandi zose kaba ku munyagihugu muto kaba kumenyesha makuru eka n'abandi bose n'ibindi bicaye byo mu gihugu mu bijyanye n'uvuga n'agateka kazina muntu mubibona gute murashima haravuzwe byinshi habaye byinshi abantu bamwe n'abandi bagiye barabaza ko ibibazo cyangwa ibibaza ko ibibazo bati mbega uru rukurikirane aka gasakisaki kifungwa kitotezwa uvuga rwa politike gugaye iye mwebwe mu binsiguri yahe mufatiye ku byo mwari mwamaze kuvuga bijyanye n'uburongozi urabona bamaze gukora ibibi byinshi bibi mu butunzi ibibi nyene mu guhonyanga agateka ka muntu babandanye babikora ko bagira bati twarakoze ibibi byinshi twarasahuye igihugu twaranyonyeje igega cy'igihugu twarishe twarakubaguye abantu turabanyurutsa none hamwe naho twohindura tukumva impanuro abandi baduha nta kigongwe boduha ndibuca baduhereza mu minyororo ibyo rero nivyo bituma batinya ariko kubahumurize hajya iciza aho kiziriye hose kiragira akamaro hamwe n'ubu burati turihanuye nge dusubiza hamwe n'abandi ndazi abarundi bumviriza bagira ikigongwe mushinga nayo Nyangoma akabazo nako nyene muri makenya mwebwe mona ingaruka nizaye ku banyagihugu cyane cyane b'abarundi yandivuze yadondaguye Patrick izo novuga kandi cyane nkashimangira nta gihugu gishobora tera imbere tubaciye ku banyagihugu igihugu kidahaye ijambo abanyagihugu nkuko tubibona rero muri ibi bihe
abanyagihugu barabateye ubwoba ivyo vyo kunyuruza abadomye urutoke bitagenda neza na gatonya ivyo vyo kwica ku buryo rero usanga abantu benshi batakirukura mu kanwa twovuga ngo ni bandi bumve ko kuko biramaze kuba kenshi yuko ugize arahanura aca bumwasi kuko nabivuze mu ntango ikintu gikomeye cyane ni ijambo ku abanyagihugu baratwe ijambo ntibashobora kwitorera mu mwidegemvyo ababayobora abanyagihugu n'amashirahamwe menshi amashirahamwe y'imvuga kuri kenshi yafasha abanyagihugu benshi barayahagaritse amasendika y'abakozi akibaho arigeze kuba igihe baretse yaheza gushikira ubutegetsi abigisha barasaba yuko babongera agashahara ego bashaka kugira yegere acavuga ngo tuzobirukana ngo duce turaba ngo abandi bize bariho ngo n'abahejeje gatanu barashobora kuza bakigisha ntamenye yuko umwuga wo kwigisha utegurwa wigwa kandi imyaka ibiri kuva kuzana rero abari wose uhitanye kwigira ku mukingo kwibarabara ngo genda mwigisha abana ntibishoboka bifise ingaruka mbi no ku magara y'abantu abaganga bacu abaforomo bacu bahereye hanze abanyagihugu baca babura ababavura hanyuma kubera n'ayo mafaranga y'agaciro atayo dufise kuba ataco dushora hanze urumva hari ibintu bikenewe umunyagihugu yama yakeneye niyo peterole niyo miti mu gihugu wumva nta miti yo kuvura abanyagihugu bakitswe n'amagara nta abaganga baragabanutse cyane urumva ni nko umuganga umwe ku bihumbi 100 no baheki akarorero wajijutse kare mu bihugu byari bivuye mu ngwano bisanzwe biratera imbere n'ingoga kuko abanyagihugu baba bafite na discipline urabashyira ku murongo bakagenda bagakora ibintu bikomeye cyane no guha akarorero ka Cuba ni hariya ni hafi ya Amerika bafise umuganga ku bantu ngo 130 urabyumva barafise nabo batwara hanze babika hanze ni igihugu caciye mu ngwano ndende ikomeye yari rongowe n'umuhisi Fidel Castro yarateje imbere rwose kandi abazungu b'abanyamerika bakebe bahariye ivomo ako gahugu gushika n'ubu ariko nticabuje yuko Cuba iba ariyo ya mbere twovuga ko ari nkayo ya mbere ku isi mu by'ubuvuzi no mu byo kwigisha ayo maraporo atanga na OMS no mu byo kwigisha nyine twitanga raporo bari mu bihugu vya mbere bigisha neza abana babo ko ntibarenza abana 25 ku mwarimu kumwigisha umwe uko ico ni igihugu cagizemo uravye no mu bindi bihugu mu Rwanda yahavuze mu Uganda n'ahandi Afrika y'Epfo ibihugu bivuye mu ngwano kenshi na kenshi biragarutsa gutera imbere ingaruka rero mbi ni nyinshi igihe hari intwaro mbi mu gihugu ingaruka ziri mu bice byose mu bice by'ubutunzi twabivuze mu bice by'imibano mu bice byo kubahiriza agateka ka muntu mu bice byo kubahiriza amategeko ingaruka mbi rero ziri muri byose mbi uko bavuga ngo mwero dukuruga kwira hose n'umubi ubibukuruga kwira hose Nyangoma mugifite ijambo dusa nk'abariko barasoza ikiganiro sinzi ko munyumva mugifite ijambo dusa nk'abariko barasoza ikiganiro cacu urumwe mu banyepolitike b'inararibonye kandi novuga mu kiri ku kivi Uburundi bwogira gute kugira ngo buve muri aka kaga buronke indongozi nziza zibubereye ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko twabivuze abarundi barihoreye mugabo hajya ntihabwo ngo n'ubwoba ngo ntibabibona njyewe nagiye muri ayo matora menshi amatora nzi neza yagenze neza ni 2023 niyo aheruka kuba amatora meza ndabona ndibuka ko umugambi w'ikorona warakoresha iterabwoba nabonye umugabo ntibanganya
aba ni ntabo twabagereranya warumiwe muri make muri Liberia muri Liberia cyagiye cyo muri Peru waratera ubwoba abantu mugabo bawumuhuye bose bahura batari ikintu kizitatu mugabo ngo tuzokamenya kandi niko babigize ajya rero abarundi barabibona kugira ngo ibintu bihinduke nuko hahinduka intwaro ivyo navyo bikorwa n'abanyagihugu bwa mbere barumva ibibazo hanyuma bakitunganya bakisuganya ingene babigenza abaca mu migambi abaca mu mihari hanyuma kugira ngo baduze ingufu kuko ubu butegetsi iby'amatora sinzi ko bizoshika kure cyane birashoboka bihanuye nk'uko nabivuze kandi bariko baratwumviriza twebwe ati butosora ifuku yamiza kasi mu jisho bashoboye kwihanura ntangeka igihugu cyosura kuje ku murongo ariko ndafite ubwoba ko batazokwihanura ntawe ubizi birangiza impanuro bazozifata nkama bihanure n'ahandi ho ndetse ndavugarika kiri mushikiranganje wa mbere yarigeze kugirisha inama abakozi biwe aranavuga ati tutahinduye ingendo ati umunsi w'abanyagihugu muzobona batwadukamwe batwakiriza impunguruzo badute hanze kandi ati ntituzobashobora rero nivyorinda bishika ngaho ko ngira muri bo hariho abamaze kubona ibintu n'ibindi kandi muri bo haribo benshi nabo bagaye intwaro iyo ntwaro baguma bagwirirana haba mu nzego zose haba mu gipolisi mu gisota no mu banyagihugu basanzwe ku buryo rero intwaro ngiyo nyene abanyagihugu iyo bazi nyene bazoyisezera bishobora guca mu matora kandi bashobora guca mu ingufu z'abanyagihugu bo nivyo nta bindi no kongera ko numva yabivuze vyinshi gusa awe ari je ndi muri côté pessimistique keshi na keshi si birangora kubona vision y'u Burundi yo buriko buraja ko CNDD-FDD zokwikubita gashi ivyo byo mu bivanemo ntibizokwigira bishoboka ivyo kanyagihugu naho nyene bohaguruka navyo nyene je doute c'est pas sinzi afise espoir mu espoir je personnellement optimisme Nyangoma ntayo mfise mugabo arankurira aranduta n'umupolitisi arabizi yarabibonye bon birashoboka hari byinshi nahora nkura mbona ko bidashoboka mugabo nabonye vyashobotse voilà nuko mugira umunsi mwiza tuzosubira bye